y'Imana anashize ku mutima. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kwanditswe na Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 wonyine niwo dusoma. Urupapuro rwa 17 Matayo igice cya 11 ku murongo wa 28 wonyine. Nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndagira gute? Amina. Nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Umwami nahabwa icyubahiro. N'amajambo y'Imana dusanzwe tumenyere dusoma, ariko ijambo ryabaye rikuru mu mutima wanje kugira ngo turisangire kuri uyu mugoroba. Ndafise amajambo abiri, ndafise ubutumire. Iyo tuvuze ubutumire twese turatahura neza. Ijambo rigira kabiri, ndafise kuruhuka. Ubutumire twese turatumirwa, ariko uyu mutumiro w'Imana ufise ikintu urusha abantu, kuko iyo abantu batumiye batumira abakunzi, batumira abo bingana, ariko sindabona ko ashobora kuca kwibarabara ngo arabe umuntu yikoreye igitoki hariya ngwino ndagutumiye. Eka ntashobora kugenda hariya ngo abantu bikorere imizigo ngo hagarara ati burya je ndafise umukwe nzokwesha umwana wanje w'umukobwa ndagutumiye. Eka ni Imana yonyene ishobora gutumira uwo ari we wese. Imana nihabwa icyubahiro. Yesu ngo arahagarara, ndibaza ahantu yahagaze hariho abantu benshi, ntihari mu ishengero gusa, ariko harimo ku musozi. ngo arahagarara arasemerera, nimuze kuri jewe. Uyu ni umutumiro w'Imana nk'uko twabivuze. Nimuze. Hariho abarengana, hari abantu batandukanye, ariko barasemerera, nimuze kuri jewe mwese abarushe n'abananiwe. Imana nihabwa icyubahiro. Nimuze. Hanyuma ikigira kabiri, ninabahoye mutumira mukawemera, hari ikindi kigira kabiri ndabakorera, ndabaruhura muruhuke. Ndabaha kuruhuka. Ariko ijambere n'uyu mutumiro nabo wicaye hano mu Nyakabiga, kuko atari je ntumiye. Jewe umunsi sinotumira abantu bangana gutyo zirabishoboka. Ariko hariho umuntu afise umutumiro, hari Imana ifise umutumiro ushobora kugera kure. Kandi na Bibiliya iravuga ngo twebwe nitwari mu batumiwe. None ni mubizi twari abantu tugereranya nk'abari mu kaguriro, abantu bari kure, ariko kuko uyu mutumiro w'Imana ari mwiza uraduhamagara udusanga hariya kure twari turi, aratuzana. None naje nitwaje uyu mutumiro w'Imana, niho ngenda guhamagaza ndakubwira ngo wewe urushe unaniwe, ngwino kuri Yesu, ngwino. Narigeze kugonga umutumiro uhambaye mu minsi iheze. Uyu mutumiro warimo amategeko menshi, sinawuheruka nanone bwabone mu Burundi. Haraje umuntu azanira carte d'invitation kandi ari hano, hanyuma anicarika muri ati mwana ndagutumiye muri mariage, umbwire ego canke oya, uzoza ntuzoza. Ikigira kabiri, imbere yuko ndaguha carte d'invitation uremera kuza utaje nkayondaguha. Ko batamenyere gutumira gutyo, uyu muntu ukomeye arakaze muri gutumira. Ati kubera iki? Kuko intebe twaguteguriye hamwe utoza ntawundi yicara. Ikigira kabiri, isahani y'indya twaguteguriye hamwe utoboneka ntawundi yicara. Cyangwa ko umutumira ukaze. Kandi aho nariyumviriye, mbega yotumira abantu bose hariho kwanga uwo mutumiro. Hanyuma ndavyiyumvira ngo kandi n'ikigira gatatu, uyu mutumiro ndaguhaye ugumane mw'ikoti kuko utawuzanye ntamuzinjira nawe mwari. Yewe ndavyitwararika cagenda mu modoka ndawushirayo kuko ndazi ko imodoka tutavana.
mwikoti nashaka kubya aho rero tuhangitse aho hantu hari hakaze hari abantu bameze nk'abasoda babiri bacunze mu muryango ngaseruka n'umukenyezi ikintu cya mbere bambajije waratumiwe yateye ingome naratumiwe ikikuranga ko watumiwe kibi yewe cararaba mwikoti siko nebwe mupfasoni ni sokorora cyakintu bagabaha ahantu nitwinjira acaragenda buhoro buhoro arakabere ati murahawe kaze banyakubaha nimwinjire mutumije ubwo nakubariye ubutumira turiko turavuga si wawe uri bakubwira ngo niba uzoronka kanya cyane niba utazoronka kanya ni umutumira uvuga ati tuhushe uri mutumire tuhushe kandi aho hantu narahicaye n'ivyo nsanga hari intebe yagiteguwe nsanga n'intebe mukenyezi irateguwe nsanga by'ukuri abo bantu iyo mutumire utawujemo ubu batsitaje kuko nta wundi bafise nimero 4 yari yanditswe ku izina yuko nzobona hicaye uyu mutumire rero turiko turabahamagarira n'uyu mutumire wa Kristo kuko mw'ijuru ibyicaro biriho kandi muri ibyo byicaro birakwiye humura ariko ikibazo kiriho mbega aha wicaye hano uyu mutumire urawufise reka dusome muri Yesaya gatoya 55 Yesaya 55 umurongo wa mbere yemwe abafise inyota nimuze ku mazi kandi n'abadafise amahera nawe nabagire gute naze nimuze mugure munywe nimugure vino n'amata mudatanze amahera canke ibiguzi niki gitumye mutanga amahera kugura ibitari ibyo kurya nyakuri niki gitumye mukorera ibidahaza mugira umwete wo kunyumvira niho muzogira ibyiza ubugingo bwanyu bunezere ibishashagira muratunga Mana nihabwe icyubahiro umutumira w'iki wo ku buntu nta wundi yotumira ku buntu ni Imana yonyene Yesu arahagarara kuko biri ngo ibyo umwana yabonye se akora nibyo akora n'Imana nayo ubwayo ubwa mbere yatumiye nimuze kuri jewe muze n'abatumiye murye munywe mudafise amahera uwo ni umutumira w'uno munsi ni iki gituma twiruka turondera ibitubabaza twiruka tugura ibiharage sinabona duheza kurya twiruka tugura inyama twiruka tugura umuceri ibyo byose biradutamisha ariko hariho umutumira uvuga ngo gwino hari ibyo mfise ujya kubuntu ibyo byo kurya n'abafitiye umutunzi arimo umukenya arimo umunyabucara arimo uwiza arimo utiza arimo umwora arimo umutunzi arimo bose barimo kuri uyo mutumiro ngwino ndabaha ibyo kurya murye munywe atanurumeya mutazi niwo mutumiro nagufitiye umunsi ku mugoroba dufise ikete ry'umutumiro tugendana ngo mu mitima yacu Yesu yadukizeko dufise carte d'invitation yaciye mu maraso yiwe maze kwemera umutumire hanyuma nkaza hano imbere nkabonana n'umukozi w'Imana hanyuma akanabida ku biganza ubutumire ndabwakira uyu munsi ndafise ubutumire muri ijuru naho yo mpamagara uyu munsi ndafise ubutumire ejo bundi nabibwira abantu ku mpanda abantu twari kumwe nama y'imisi yose ndabibutsa yuko hari ubutumire bubiri hariyo carte d'invitation ukwiye kumva ko uyifise mu bugingo bwawe hariyo na carte de convocation abanyabyaha naho bagenda babona nashaka guhambaye agenda na convocation muri we kuko ahamagara atihanye acakorokera muri gehimo ariko twebwe twarahawe ubutumire na Kristo dufise carte d'invitation icyo gituma umugororotsi aryoshe kubona agenda umugororotsi araryoshe arakwereka ko afise ubutumire arakwereka ko yiteguye arakwereka ko yajanye n'Imana hageze gutaha igihe kigeze cyo gutaha arumva ko samubwiye ngwino taha mwana namuteguriye niba twiteje nta bwo dufite kubwoba gusa n'ababwiye abakristo bwese dusengerana nta bwoba bw'urupfu dufise kandi n'ababwiye ko tutazopfa giturumbuka kuko twebwe dufise ubutumire erega tutegura mbega
natwe turaba amasezerano y'imyakabika hazokugera igihe baduhamagara taha vaha muri icyo gihugu, vaha muri iyo si murimo, tugire gute dutahe iwacu. Ndagutumiye kuri uwo butumire. Ikigira kabiri Yesu yavuze ati ninyamara kubaruwa uzobaha kuruhuka. Soma hano mu ijambo ry'Imana Zaburi 11:16. Zaburi 11:16. Reka tunyarutse kuko indirimbo ziracari inyuma. Zaburi 116 ku murongo w'indwi, urupapuro rw'694 havuga ngo mutima wanje subira hehe mu buryo bwawe kuko hari yakugiriye neza. Mutima wanje subira mu buryo bwawe, subira mu cyaruhuke, subira utekane ugume hamwe kuko uhoraho yakugiriye neza. Ewe bakristo muri hano tekana muhuke kuko isabato ubusiye kuwa gatandatu eka dufise isabato yo kuruhuka ibihe bidashira utari muri Kristo Yesu. Cyabana bambwiye ko baruhuka kuwa gatandatu ntivyari bibi ko turuhuka kuwa gatandatu mugabo je natangiye kuruhuka kuwa mbere kuva umunsi namwakiriye Yesu naciye nduhuka nguwe neza muri Yesu nguga nabi na mucumuyeko ngo kuko uhoraho niwe duhakuruka neza. Sabahera sabashure aruga wo mu myaka iheze twarigeze guhura urabona twebwe abakozi b'Imana harigera bagutumako bagagutumako no mu mananiza. Uyo mugabo yari yakubise umugore aramugotsa aramumera nabi muri iyo myaka. Hari abantu bagowe bakeneye kuruhuka kweli. Hanyuma rero ati mu bakozi b'Imana ngwino mu ntabare bagenda gowe. Hanyuma rero turagenda tugiye kuraba wa muntu w'Imana, turagenda turabaha ijambo rya mbere yavuze ati ewe wa mugabo naho bagutumyeko jewe mfise ijambo rya masigara ngomba niyahure. Ati ndazi bibi nakoreye umugore wacu nkaraba no ku bana bacu nta yindi mpera nsigaje mu isi nuko no kwiyahura bakazopfuma bampamba barira. Turicara turamwumviriza tuca tumukwega hamwe tutangura kumubwira yewe ijambo ry'Imana rifise ububasha. Eka nta mwarimu nta byakicana ndacamugurura Bibiliya ndasoma ahantu hari akaruhuko ngo akaruhuko karabaho. Ati mutaha amahera ndafise ubutunzi ndafise ariko iki kintu mumbariye akaruhuko kariho. Ati kabisa muri Yesu hari akaruhuko kumvima. Ati jana ahantu rero tunyage neza mucamuho rero tucana kweyene gukurikira tuca turacana ahantu turayaganiriza turamwereka ibyizigiro byacu biri mu ijambo. Uyo mugabo yarafise icunja ateye ubwoba n'abantu b'abana aho hantu muri icyo gisagara acara turikarana. Ati kubera iki kuko sinarinzi yuko hariho ahantu n'uruhukira jewe narinzi ko uruhukiro bwaje igihe nobidingire kandi nariniteze. Ati hajya naraguze imiti narindi n'ifirimbi njya kunywa biheretse tuca turaganira tumaze iminsi turamuganiriza atashe muhira umugore ajyanye ijoro abona nta kofa kubiswe mbe habaye iki uyu munsi ko atamugera urimo uyu munsi ko atekanye habaye iki bamubaye iki hari kwa rojanti bamutera umuti ateka hari Yesu atera umuti tera umuti umuntu agahindukira neza aca yicara ati jewe nta kintu gukora ngo uyu munsi nasinziriye kuva saa 12 kugeza mu gitondo ntikanguye mbega ibinini n'amanywa bintera gusinzira ariko kuva aho mwantere wa mutima witwa Yesu urumvikana yawe bene umuti side paki n'umuti kuva aho muntere ya muti ngo namaze kumva komeze neza nzanumva mu ndwi zitatu. Ati kandi jewe muri bijya bwindi ngomba kuja kurondera batizwe nanje urugingo gushengera ubwo yeca kiyagenda kirabatizwa hanyuma carakira Yesu ubugingo hanyuma carinjira mu ishengero ubu yocinje na Bibiliya cinje. Hari abantu Yesu atunya erega Yesu mujyana hari abandi yatunye kapura ubwongo neza ku
wagerageza ni jewe sigaye ntigeragezwa iyo umugore amuhoye akati mata tubizi ko nakubura ingo tugende mupira hari igihe umugore asabye akakari umugore akabwira kuruza ngo aje gusangira akabroshe hahandi we ni muhazi kandi ariyo yacapfa ateka tukokereze mpira madame twogasangira neza turi muhira atangiye kurozona wayitwa ko yarakicicwa bangubima ndabaha iki ndabaha akaruhuko muri ibi bihe turi mu gihe cy'akaruhuko tuyiteze kuja mu ijuru aho tuzoruhuka ibihe bidashira ariko turi mu isi yaratwaye akaruhuko tubaye muhira tufise akaruhuko tugenda ku kazi tufise akaruhuko reka ko karuhuko uragafise uyu munsi reka turageze mu Baheburayo igice ca 4 tuce dusenga Imana 4:1 4:1 Abaheburayo igice ca 4:1 havuga nuko kuko isezerano ryo gushika mu buruhukiro bwayo rikiriho twiyubare kugira ngo kumure nihagira uwo muri mwebwe yiyumvira wakerewe Imana ntihabwe icyubahiro mbega wiyumvira ko ucerewe mbega wiyumvira ko igihe cyakurenganye reka ariko isezerano kuri twebwe twakwitangira imbere riracariho turacari mu karuhuko ariko nihagira muri mwebwe aha munyakabiga abiyumvira ko bacerewe nibo tugomba duhamagara twunamika amaso dusenga Imana abiyumvira ko bacerewe muri ako karuhuko ariko ugomba mbanze mpamagara umuntu ubwame munamika amaso dusenga ugomba mpamagare uyu muntu yumva ataratuba uyu munsi haguruka uze uyu munsi Yesu hano umusaraba wagororwa turi hano ugutura umutwaro ufise w'ibyaha ukuremeje utuma udasinzira utuma utaryama uriho haguruka dusenga Imana tugusengera Imana kuko uyu munsi ngwino aho imbere bagusenge ngwino wewe uyu muntu ataratuba umutwaro uyu muntu agisegembana ibyaha uyu muntu agifise naho wowe umwe ni wowe twabondera ni wowe twifuza ni wowe twateraniye umunsi hari byinshi byarengana ariko ni wowe twabondera